Bonjour, bon après-midi à vous tous, it's your boy Sten from aka Update Man from Sten TV. Worldwide behind the camera, promise cameraman. Turi kuri aeroport, kibuga c'indege ca Merikero ndadaye mu gisagara ca Bujumbura, aho twaramutse tuza gutegera umwe mu baririmbyi novuga ko bakomeye cyane muri East Africa ari we Social Mula kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Niwe yatuzanye ngaha ahaje mu gihugu cy'u Burundi, azanywe n'igiteramo kizoba itariki 22 ca Dikobu Homecoming. Niwe yatuzanye kuri uno mwanya, gumana natwe uturakora subscribe uyikore hama witegure kuri izo tariki kuza. Ni kuri Mickey Club, ni kuri Mickey Club Avenue de Large mu gisagara ca Bujumbura. Nicyo gitaramo kizobera. You are welcome abarundi mwese, murahawe kaze kuza gushigikira abarundi bagenzi bacu, aho tuzohasanga abaririmbyi nabo nyine dufite mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakomeye cyane. Ndavuga nka BigFizzo, nkavuga Salbi, nkavuga Kidumu, nkavuga ba Mukombozi, ba Double J n'abandi benshi bakiriku bazoba bahishikiye. Ntuzotangwe kuza gushigikira abarundi bagenzi bacu. Vamos kwa Social Mula amaze kugera ku kibuga cy'indege kitiriwe Airport International Merchant Tadai. N'abakunzi ba Hit TV the number 1 channel batananirwa sigera tumanirwa tuba turi on top, tuba turi ku mwanya cyane. Abataka bita kuba mwakiriye. Thank you. Só foi todo sempre pessoas, nem cada Poxa, Link. Quando a Hit TV tava lá YouTube, Link tem que achar. Me pega a eu acho que tá lá. Uma a fatura. C'est bon? Aqui. Wazalisa kuchinianda imba. Social Mula umeze gutesa. Ofashira urugendo rwawe rwagenze neza cyane. Iyo ujya kurundi kiwala guteka kwa. Habo kintu umva gute akima kiwachi. Aba badada beza bakwakiriye hajya. Unajisikia aje kaka? Sasa kama excellence mama location boss tunaenda location karibu ngapo agaramba tatafuta location hapo ndio kwa fresh sawa cameraman ni je Okay, tugende lazima migatoni no ari kumana ni na mateka akomeye kuba ngiye guhura n'ibihangane by'abarundi tuba hano mu Rwanda cyane, by'umwihariko Fizzo, Kidumu, Salbi n'abandi benshi cyane abonye. Ni umugisha, ariko by'umwihariko ni experience nini cyane. Ndashaka kumenya uko music yanjye yigeze yakirwa kuko n'u Rwanda ngiye kurimbira hano. Social Mula amaze gukora n'abaririmbyi bashike kuri 2 b'abarundi nyimba ntihenze. Ni iki kintu wabonye ku baririmbyi b'abarundi tigeze bakona ku bandi baririmbyi musanze mukorana mu gihugu bayemo? Nta kidasanzwe, ariko by'umwihariko nuko umuziki bawumva. Umuhanzi w'umurundi yakora umuziki ntago aba papira bro, abawukora afite impano, ariko akenshi usanga ibintu bigezweho ari abantu baza muri music ariko badafite karite yo gutanga music. Icyo nzi nuko abahanga ari benshi muri iki gihugu. Social Mula benshi abarundi sinzi bakumenye kubera BigFizzo. Byari imeze gute kugira ngo ushe gurana BigFizzo? Byagenze gute kugira ngo ashe kukwemerera ko muririmbana mu gihe benshi muri twe tutari tukuzi? Fizzo ndibuka ko yazaga mu Rwanda cyane gukora ibitaramo. So afite management yakoranaga no mu Rwanda yitwa Decent Entertainment. So niyo yaduhuje dukorana indirimbo, kandi ndanamushimira cyane kuba yaratumye n'abamenye izina ryanjye. Nubwo wenda nagize amahirwe yo gukora ibindi bikorwa nyuma bakagenda bimenya, ariko yagize uruhare runini cyane kuba bamenye izina Social Mula n'ahanga. So
byari bikomeye cyane bro. Ninkubwira ngo Fizzo ari yoroshye cyane ntabwo numvaga ko bishoboka. Kuko ngiye twahwengeye gukora indirimbo twarabanje guhura ndi muri show ndi umufana. So urumva ko uri umufana wiwe, ari umufana wiwe. Yeah, sure. Of course, still bro. Okay. Social Mula ni Alvin Gucci kuva muri Hit Top TV the number 1 channel batana niko batigera banarigwana n'umunsi no kirazira. Social Mula turazi yuko umaze gukora ibikorwa byinshi ngaha kandi birazwi ariko ikintu ca mbere nkeneye kumenya nk'ikibazo ca mbere kivuye ku mutana nigwa Alvin Gucci mbe Social Mula n'ubundi uje guhura n'ibihangange bikomeye cyane ndazi yuko wipanze ndazi yuko wipanze so abanyarwanda b'abahanzi hariya iwanyu mbe mwiteguriye gute gufasha abaririmbyi biwacu gira natwebwe tugende hariya dukore amateka nkayo kungene mwebwe mw'abamuza ngaha ngakora ibiteramo tukabasupporting bro ni biturimo no gufashanya Don niba yarambwiye ati muvandimwe ndagukeneye uzazana dukora ibi bintu hari cyabite twakoranye project ariko noneho nk'urugero se umuntu yitwa Double J afite project danje n'umuhanzi twa Keniso je narayumvisha ndayibatuye rero zabirenze urumva ko niba ndi kumwe na The Don na Keniso ari kumwe na Double J Fizzo yakoranye na Platini so ni ibintu byiza cyane turi gufashanya kugira ngo tuzamurane nkuko byahoze bro. Social Mula ni Rick Love promoter kuva muri 1x1 TV. Warakoranye na Don Blight ngirana nicyo cyatumye ashobora kuguhitamo novuga ko nka Dikobo yaguhisemo kugiruze muri kino giteramo kandi ajikujya ndirimbo profile mwakoranye na Don Blight dovuzwa kuri damu kandi muzo performing mbega promotion yo yanganye gute cyangwa byagenze gute mu hariya mu gihugu cyane mbo akenshi urabona iyo umuhanzi project yariye project abari yawe no kuvuga ngo ukenera abantu bagufasha mu gafashanya ariko by'umwihariko twagerageje gushoboka promotion mu Rwanda indirimbo barayizi ikindi nuko abidasanzwe okay none Dikobo byagenze gute kubwirisho kuguhitamo cyangwa nuko mwakoranye iyo ndirimbo na Don Blight Dikobo baza ubwenge bro kandi ndanabashimira ko Imana yabamu yatumye bamenye bagakunda ibyo nkunda muri make Dikobo nayimenye nyuma yuko menye na The Don so abarundi bitege iki cyangwa surprise yihe uzobazanira tariki 22 bro ndashaka kuririmba man nangiye kuvuga ijambo riba ariko byaje n'iminu karega bro kwimana yeah Daniel okay yeah Social Mula twitegeye donc abantu benshi bari biteze donc barakwiteze muri concert but bashobora kuvuga uti is the first time cyane kanga je sais pas je mu Burundi ariko bashaka kumenya hano nka surprise nyene kuvuga uti jewe ko nshitse mu Burundi reka nakacenda gakorera ko ngire ko direct nyene urumva ko ntago kabura bro ntago naza mvuye hari ya nta surprise hari ariko surprise hari ya mbere nuko nishimiye gutamira no bwa mbere by'umwihariko niyo surprise irenze niba abantu narakoze indirimbo kera mu myaka 8 ishize 7 bakaba bari bazi indirimbo zanjye singira amahirwe kuza yega tuvuga ururimi rumwe nicyo bintu cya mbere binshimisha kuba nshaka kuri indirimbo uvitangiye kagize irangiye ari ikinyarwanda ukayumva surprise zabari nyinshi ntazagira umuntu bura cyangwa kererwa tuzasanga merci les amis dutangurire duhereza aho twari gutangurira Don Blight anibaza yuko nahadashaka kuyerekana arafisemo inguvu nico kimwe na president wa Dikobo kugira Social Mula gere ngaha nibo bari kumutwakira ariko Don Blight avuga akajambo gatonya ko kwakira umuvandimwe wiwe Social Mula hanyuma president wa Dikobo nawe urumva ntangabo zitagira umutware nawe asozere kugira umukunzi wacu umustar wacu w'umunyarwanda muga Rwanda n'u Burundi burya nico kimwe ahaje kuruhuka hanyuma ku munsi weje n'abafisa ama media turaza kuvuga na inbox bazobasanga ku kazi wanyu Don Blight karibu murakoze cyane icyambere nshaka kuvuga no gushimira mwese mwemeye mukaza kudufasha bino bikorwa ni byacu ni byanyu for that reason nashaka ndabatera kamo kandi nko yabivuze kugira ngo n'umunsi weje muzobe mwahishikiye ahari aho kugira ngo tubandanye iki gikorwa cyatuzanye igikorwa cyo gutangaza umuziki w'abarundi umuziki wa East Africa muri market hama muri ivyo nashaka gukaribisha mwene wacu ngaha Social Mula mu gihugu c'amavukiro canje wacu ebana hani mu rugo yumva amahoro ntihagire akantu na kamwe agaseke watuzaniye ntugapunguze uduhereze byose kuvuga ku munsi wa gatanu
abantu mwese mugende mubandanye mubwira abavandimwe mubwira inshuti n'abagenzi ko ebana igiteramo cha Dikobu homecoming diaspora homecoming Lovende kuri wa gatanu guhera isaha 12 hazobe huzuye. Turashaka yuko tugenda twandikishije amateka ku ruhande rwanje, ku ruhande rwa Dikobu, ku ruhande rwa mwebwe mwaje kumwakira, ku ruhande rwiwe nawe agenda afise ikintu avuga ati ebana mu Burundi nasanze urukundo. Umuntu aje mu gihugu iwanyu for the first time, ku Barundi ico dukora turamwiyegereza, sivyo tukamwereka ivyiza by'ico gihugu. Ntuzomwereka ivyiza ariko arisanga ikibuga kigaragara. So bisaba yuko tumwereka ko abantu biwacu basupporting umuziki wiwacu, bagasupportinga n'umuziki w'amahanga kameme ko samahanga ya n'umuryango next door. So kubivyo ndashimye kandi na Dikobu yabashije kubandanya kudutera iteka nk'abaririmbyi no kutwumviriza mu byo abaririmbyi tuganwa, mu byo twifuza harimo urukundo, bumwe n'ibikorwa. Merci kandi uyu Monsieur Samuel arashobora kubandanya nawe akavuga ivyiwe. President mu majambo make kuko turadumufise byinshi muri ko murakora muri surprise mwari mwatwemereye naho mwayivuze mu nyuma ngira mwari mwakihikiye twari twabonye abaririmbyi bo ngaho iwacu gusa, ariko mu nyuma twarabonye social muri bamwe ati sivyo, ati ni bya bindi twama tubona, ariko mu nyuma rero inkuru ibaye impamo. Social Mura arashitse kanga mu Burundi aje kubera igiteramo ca Lovende juillet. Ambega nigiki nkamwebwe mwategwe kino giteramo kiriko kibatwara uburyo bwinshi n'umwanya mwinshi n'inguvu nyinshi, nigiki mwishimiye, nigiki mwiratiye kubona Social Mura ashitse, nigiki mumwipfurije mwico giteramo, nigiki mumwipfurije mu Burundi kuko muri no bamwe mu bagerageza kwerekana ko ishusho uburundi rifise mu makungu atari ryari ndi benshi bibaza ahubwo ari ishusho nziza cyane. Karibu. Murakoze, manze kubashimira mwebwe aba journalist ngene mwama mwitaho ingenzi kandi mu bikora mutima w'urukundo. Byaje mbona kugira ngo ahantu imisi yose si ngombwa kuhembwa, muri ko murarikora neza. Imana ibahezagiye. Ku by'ukuri murerekana umutima mwiza wo kwakira abantu b'abashitsi ingenzi, ico ndabakundira. Cya kabiri, karibu. Karibu cyane, umve kuri muhira, umve ko ushitsi wanyu urisanze. Mama rero Social Mura Dikobu twamumenye kubera Dom Brighter. Twebwe Dikobu turabaririmbyi, mugabo tugomba gukora n'abaririmbyi bisi yose, na cyane mugambi wacu dufise wo gutsimbataza umuziki ndundi ntushobora kugera kure turiko turakora n'abandi banyamahanga. Naco gituma rero Dom Brighter amaze gutsindira ku gashimwe ka Dikobu Music Award 2022 yaratubwiye ati hari uwundi muntu twakoranye yitwa Social Mura, twakoranye indirimbo nziza cyane. Shaka kugushira kuri profile azina kugushira kuri profile ibintu niho no bisigura irimbo turavuga ati ngo ni gwiza kameme. Hama rero turavuga tuti okay, ico dushaka no kwagura karere. Rero twaciye twiyumvira ko nawe twomuzana kugira ngo aze gushigikira mwene wabo bakoranye. Hanyuma hariho nabandi baririmbyi bakoranye na Dom Brighter bo muri Tanzania, nabo bari ko bari ngaha, ariko kubera ko imvo zitandukanye ntivyakunze ko bashika, ariko nibaza ko mu bitaramo tuzokorera hagati mu gihugu nabo bazoba bashitse kuri iki ca 2022 ntazoba bahari, ariko Dikobu turategekanya gukora ibindi bitaramo nka 2-3 mu gihugu. Abo bandi rero banyamahanga Kongo na Tanzania turafise abandi bazoba bari kumwe, bashobora kuba bari kumwe n'aba bantu bariko barakora ibitaramo hagati mu gihugu. Intumbero yacu rero ya Dikobu no guteza imbere ugwaruka, guteza imbere inyigisho, indero n'inyigisho mu gwaruka, ariko kandi kugira ngo dushikirwe gwaruka twifuza nuko tubicisha mu mpano zitandukanye, utugenegene, umuziki n'ibindi. Naco gituma rero twiyumviye gukora ico gikorwa. Nico gituma rero nshimiye Social Mura kuba ari ngaha, nshimiye n'abandi baririmbyi bariko baraza mu bindi bihugu bitandukanye zo bari ngaha. No kuvyumva rero yuko nimba tugomba guteza imbere umuziki w'u Burundi ntitwiyugarira ko turugurura. Ntitwugara tuvuge ngo turugaye ngo dukorera abarundi gusa, aho ntaco turiko turakora. Nico gituma muravye abaririmbyi bawe rangiranwa ku isi bagiye barakorana n'abandi baririmbyi b'ibihugu bitandukanye ku isi. Bisigura ngo rero Dom Brighter no muririmbyi yatsinda gashimwe muri Amerika, yakoranye n'abaririmbyi benshi, afise abaririmbyi benshi bamaze gukorana mu bihugu bitandukanye. Tugomba rero ko ubwo bumwe tubukomeza kugira ngo ejo twakora ikintu muri Etats-Unis, abo bantu bose tuvuga abarundi tubaze bari korakorera ngaha mu bihugu bitandukanye vya East Africa, dukora igiteramo c'agakura categuwe na Dikobu, hamwe ndababwira nti umuziki w'u Burundi tuvyaza umusaruro nuko bizogenda.
kuko tuvuze ngo n'abarundi gusa dutargetinga aho twoshika tugomba reko dutargetinga abakongomani abanyarwanda abatanzania kugira ngo abakunda izo ndirimbo z'abarundi canke abashigikira bagira abafana mu karere kw'isi yose niyo ntumbero rero yatumye dukora ico gikorwa nkabashimiye rero abantu bose bari baradufasha muri kino gikorwa n'abadushigikiye na cyane cyane wewe washimye kuza ukagamburuka mu bihe nk'ibi bitaba byoroshe ukavuga uti turaje kwifatanya namwe Imana ibahezagire rero karibu muri Sanze ibisigaye tuzosubira kwa gatanu utaravyumva navyumva ikibazo cyane ejo ni conference muzoza mbese Samuel ikibazo cyane gitumbere gato kuri mwebwe cyo kimwe no mwebwe kandi ko mufise umugambi ugomba guconnect bari bivye ba diaspora cyo kimwe n'abarivye bari hano mugira navuga kuko batemwe babivuga Burundi n'u Rwanda siruvuga ngo baravuka nabwo n'amahasi ni bimwe mu bihugu byonyine bishobora kumvikana bikayaga byumvikana atawurinze kuja gusibuza cyangwa ngo nzare translate waravuze kandi wanabisubiyemo yuko bigomba kwagura akarere na cyane cyane apana mu Burundi gusa urashizemo na Kongo inyuma yuko twari tuzi yuko umunyarwanda agiye gushika ariko kandi wamasonyera Tanzania mbega inyuma y'igiteramo hari kijanye na kugira ngo twagure wa muziki wa East Africa nkuko hariya muri West babitanguye cyane social mona wewe arafise umugambi gukora n'abandi baririmbyi hari target aje afise hano mu gihe ashitse mu Burundi urakoze nico gituma ejo dufise ikiganiro kidasanzwe tuzogirana namwe amenyesha makuru n'abaririmbyi bazoba bari mu iki giteramo niho rero tuzoganira ivyo byose niho tuzovugana indi migambi ya Dikobu dufise n'ivyo dushaka gushika ko n'ibindi twifuza gukora niho rero ivyo byose uvuze ni bande dushaka gukorana ni bande bumva ko bashigikiye kuvyo kuri umugambi batagomba guca amafaranga gusa kubera cyumvira ciza urashobora kugishigikira utari amafaranga mugabo ivyo byose tubimenyejo mwico gihe rero niho nakubwiye nti tafsiri teramo tugomba gutegura hagati mu gihugu nko turifuza kugira igiteramo inyuma y'ibi biteramo turifuza kugira ibindi biteramo byinshi zomba kubivuga uko ntiharagera mugabo ivy'amakorabo rero bica bivana abaririmbyi bonyene ubwabo nka Dom Bright navuze ko yarimbaye n'abaririmbyi benshi twebwe niwe uno musi umwaka niwe tuvuga tuti Dom Bright niwe turiko turashigikira cyane kubera ko twakoresheje ingufu nyinshi kugira ngo dukira ry'amahiganwa ntitugomba rero ko bimfa gusa kubera ko tugomba ku mwaka uza ibintu binini kandi bitanga icamwa kigaragara bisigura ngo rero amakorabo nka social mura yavuze ko yavuye na Fizzo n'abandi barafise nk'abandi rero bashobora kuba ariko barakorana nko bibiri n'ivy'iwabo yavuze ko afise aga surprise n'abafise aga surprise ntavyo tuzi hari ihoze ubona tugira indirimbo ya Dikobo nziza ntavyo byose ngo tubishima ibyo byose ntavyo tuzi urumva rero ivyo bizovana nabo nyene ubwabo sinzi rero ko ivyo bindi bazo bovyishura abo nyene ubwabo umwe ni wawe yeah of course byanze bikunze ntago naza hano bavuze ko Don twakoranye indirimbo ari Canada inohereza amajwi turayahuza ariko naho twahuye urumva ko ibyo bintu ntago twatandukana gutyo kandi ndifuza ko ngize amahirwe nakorana n'abandi banzi kuko ndakubwiza ukuri yuko muri gukora akazi gakomeye music nyarwanda ushize hari ukuntu yari yabasize cyane ariko muri gupeza namwe nababwira ngo felicitation kuko arabanzi benshi cyane bagezweho b'abarundi ntago wenda nabona umwanya wo kwavuga none ariko ndabazi kandi abafana benshi cyane so music ndundi iri kuzamuka kandi nibyo byiza twifuza ko music yacu ibi ikintu kinini kuko urabona nkuko duhuje ururimi rumwe iyo duhuje n'abantu n'izo mbaraga n'ibitaramo tukabikora public iriyongera akazi kariyongera ni ukuvuga ngo abahanzi b'abarundi baza mu Rwanda n'abanyarwanda bakaza so ni ibintu byiza cyane kandi binini nashyigikira nanjye ko byakomeza kandi nkashimira Dikobu nkashimira namwe itangazamakuru kuba mufite uruhare rukomeye cyane kuko natwe dufite intambara ikomeye cyane natwe ntabwo turagera aho twifuza dufite intambara nyinshi dushaka gutusha kugira ngo music nyarwanda igere ku rwego rutariho right now so ndizera ko tuzashyigikirana kandi bikagenda neza twese zanka bikunze abaririmbyi bumviriza cyane numviriza Fizzo numviriza Sadbi numviriza Double J numviriza Kiku numva D1 numva ni benshi bro benshi kabisa Hanskila Hanskila